Dabaye kaze mu gano cy'amasengesho mukizo na mwene so Habimana Djibril. Uno musi manase mutima jambo rivuga ngo bwira uyu musozi wawe. Mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima bw'abakristo hari gihe bagera mu buzima cyangwa agera muri situation umuntu agasanga hari ikintu mu buzima bwiwe kiri imbere yiwe abona umenga ntigishobora kuvaho abona umengo biragoye ko kivamo. Mugore musaje kubwira ko ntangukira yuko uko cyitwa kose ukwiye kukibwira kikakuva imbere. Reka dusome muri mu Baroma igice c'10 umurongo w'9 haravuga ngo Baroma igice c'10 umurongo w'9 haravuga ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami ukizeresha umutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka gakiza. Nashaka kuvuga ngaha anyi akanwa karafise ubushobozi, akanwa karafise ubushobozi bwo guhumuntu agakiza. Kenshi umuntu avuga ngo arizera mugo ko kwizera kwiwe kugaherera mu mutima wiwe. Jambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera nivyo gutangurira mu mutima mugabo ntibiherera mu mutima utegerezwa kubivuga. Ushobora kuba ufise uno munsi kuri umugoro ufise ikibazo cyangwa ufise ikintu ubona kidashobora kuva imbere muganje kubwira yuko ufise akanwa mugabo ako kanwa gatsiza kuba gakurikijwe n'ikintu twita ukwizera. Pempo turi kuraca muri musikuru mugoroba nagomba kubwire yuko ukwiye kubibwira bikuva imbere, ukwiye kubibwira ukabikankamira. Tuye gusoma muri Mariko gice ca 11 murongo wa 22 kuja ku 24 tukadosome gato mumvirize 22 kuja ku murongo wa 24 havuga ngo Yesu aramwishura arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko ico avuze gikogwa azokibona. Nico gitumye ndababwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko Yesu arabwira ngo iyo abamwe mufise kwizera mwubwire uwo musozi ukava imbere yanyu. Aravuga ikintu kimwe aravuga ngo iyo ubivuga udakekeranya nivyo ubivugira mu mutima wawe bitangura kanza mu mutima ukavyatura uri kwangurira muri musikuru mugoro nanje kubwira yuko ukwiye kubwira iyo misozi, ukwiye kubwira ivyo bibazo, ukwiye kubwira ivyo byose bikugoye urabibwira kuko Imana iri kumwe nawe. Jambo ry'Imana ryatubwiye yuko Yesu arababwira ngo mwamane ukwizera Imana. Igihe uri kuravuga ubwira ivyo bibazo ntubibwira ngo urabivuze gusa ariko ubibwira wizeye Imana ufise ukwizera mu mutima yuko ivyo bw'Imana ivyumva yuko ivyo uvuze bw'Imana biza kuba. Uri kurangurira ku mugoroba naje kubwira yuko ukwiye kubwira uyo musozi uri imbere yawe. Pampo tuko wiyitwa ushaka kuba umusozi w'ingwara, ushaka kuba umusozi w'ubukene, ushaka kuba umusozi wo guhindurirwa ubuzima, ushaka kuba umusozi w'ikintu cyose ushaka ko Imana igukorera. Ukwiye kwibwira ico kintu mugabo ukwiye kubwira wizeye Imana, ukwiye kwibwira ushikamye ufise ukwizera udakekeranye yuko ivyo uvuze bitegerezwa kuba, yuko ivyo uvuze bihagaze mu kwizera wizeye Imana. Ijambo ry'Imana atubwira yuko umwana asanzwe ashobora gusaba umuvyeyi w'umukate akizera ko umuvyeyi adashobora kumuyibuye canke inzoka. Nimba Imana ari papa wawe ukwiye kuyisaba, ukwiye gusenga wizeye yuko ivyo uvuze biba, yuko ivyo uvuze biza gushoboka uko nyene wabivuze. Jambo ry'Imana ryatubwiye yuko Yesu arabwira abo bantu arababwira ngo nimwabwira umusozi uzokwimuka. Rero ushaka kufisa umusozi imbere wawe w'ingwara, ushaka kufisa umusozi wawe imbere yawe ubukene, ushaka kufisa umusozi imbere yawe w'abantu batariko barakiza mu muryango wawe, umugabo w'abana bawe, w'ababanyi bawe uri kurasengera uvuga mwami ndashaka ko bava muri ubuzima butari bwo. Muganje kubwira umusiko no mugoroba ukwiye gukoresha akanwa kawe nukatuze watuze intsinzi ukeneye kubona, watuze intsinzi ukeneye kubona uko ukeneye ko bigenda. Hamo wizere ko Imana ibikora, wizere ko Imana ibishitsa. Ndize ko mu majambo ko kuyanda kajoshka nyandi hano. Kadusome gatoya muri Matayo igice ca 18 umurongo wa 23 kuja ku 27. Matayo igice 18 kugera ku murongo wa 23 kuja ku 27 haravuga ngo aratambukira mu bwato abigishwa biwe baramukurikira. Haza igihuhusi gikomeye mu kiyaga mbere ubwato bwari bugiye kurengegwa n'imifunda ariko we yari yasinziriye. Baraza baramukangura bati mwami dukize turapfuye.
arababwira ati ni iki kibateye ubwoba mwabafise ukwizera guke. Buno aravyuka azibiza ingunza n'ikiyaga, haba agacerere gose, maze abo bantu baratangara baravuga bati uyu ni umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Jamwe tubwiye yuko Yesu yari mu bwato asinziriye, hama imifundi iraza, imifundi ije, abigishwa biwe bicwa n'ubwoba, banka kubwira iyo mifunda ngo inume, hambaza gukangura Kristo. Yesu Kristo arababwira ngo mwabantu bukwizera guke, ni kuki mutakoze ivyo bintu, kuki mutanumishije ico kiyaga niyo mifunda. Wowe nukuranga uyu munsi kuri mugoroba nje kubwira yuko pemporte bikura kuba kuno munsi urafise ubushobozi bwo kubihagarika, urafise ubushobozi bwo kubibwira, ukwiye kubibwira. Bwira iyo misozi iri imbere yawe, bwira iyo misozi wibwire mva imbere, kuko ijambo ry'Imana tubwiye yuko Yesu Kristo yarabwiye ikiyaga, Yesu Kristo yarabwiye umusukona, arabwira ko utazosura kwamwa n'ikintu na kimwe. Bagarutse basanga Yesu yarabwiye n'imifunda n'ikiyaga kiramwumvira. Nimba yarashoboye kubikora nuko nawe ushobora kubikora, nimba yashoboye kubibwira nuko nawe ushobora kubibwira. Yesu wenyine yaravuze ngo muzokora ibirushije ibyo nakoze jewe. Nimba wizera Kristo mwami Kristo mu bwawe, nukwiye kwemera ko hari ibibazo bikuza kuko nyene ukwiye kubibwira, kuko birafise izina, kuko ivyo bintu birumva. Nimba ikiyaga cyashobora kumvira umwami wacu Yesu Kristo, nawe birashobora kukumvira, kuko we muravukana na Kristo, muvukana na Kristo. Jambo y'Imana rivuga ngo bamwakiriye bose yabaye ubasha gucika abana b'Imana. Nimba uri umwana w'Imana, nta kintu na kimwe gishobora kukumvira, nta kintu na kimwe gishobora kumvira. Ukwiye kubibwira gusa, hama wizeye Imana yuko ibikora. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo usenze wizere ko ivyo wasengeye bibaye. Nawe uri kuranga no munsi, pemporte ibibazo ufise, pemporte ibintu biri imbere yawe, naje kubwira umunsi kuno mugoroba, bwira uwo musozi uri imbere yawe, ubwire wa musozi wawe shinguka umbise, wa kibazo we shinguka umbise, wa ngwara we shinguka umbise. Ndizera yuko ari majambo yakwana gushikanya ndi hano, ndizeye ko watahuye yuko pemporte ikibazo ufise no munsi, naco bitwaye ikibazo ufise no munsi, kushobora kukibwira kandi kikakumva. Nimba gifise izina nuko gishobora kuvaho, nimba ingwara urwaye ifise izina nuko gishobora gukira, nimba ikibazo ufise cyose uko citwa twose kirafise izina nuko gifise inyishu. Ndize ko amajambo yakuye hano kandi gushikanya ndi hano, ushobora kuri kurangurikirana rero hano ukaba ushaka ndagufasha gusenga, ntaco bitwaye ikibazo ufise. No musanje kubwira yuko vyose bishobokera wizeye vyose birashoboka, nta kidashoboka kuko vyose bishobokera Imana. Uno munsi kuno mugoroba rero tudufasha umwanya wo gusenga, hama nawe wizeye yuko Kristo abigushoboza, wizere ko Kristo amajambo gira ubwira iyo misozi ayumva kandi aherekeza ibitangaza n'ubwumiza. Wizere yuko amajambo uvuga aza guherekeza ibitangaza n'ubwumiza. Yesu yaravuga ngo amajambo mvuga ngo ni mpwemu n'ubuzima. Wizere yuko amajambo gira uvuge nk'umwana w'Imana ari mpwemu n'ubuzima, aza guha ubuzima ahantu atabuzima buri, aza gutuma ivyapfuye bisubira bikagira ubuzima, aza gutuma ahatari ivyizigiro haba ivyizigiro. Uri kurangukira rero, fata umutima ukuboko kwawe ushire ku mutima wawe, ugwaye naho ushire ukuboko ahantu ugwaye, hama tubwire iyo misozi ituvireho, tubwire iyo misozi twizeye ko Imana ibikora. Fata ukuboko kwawe ushire aho hantu ugwaye, cyangwa ikore ubifate ku mutima, hama dusenge twizere yuko Imana ari Imana ikiza, ari Imana ibohora, ari Imana icinzira ahatari inzira. Data mbiza ndakurisa abantu bakorangurikirana mwami, mw'izina rya Yesu Kristo papa, ndasengera bantu mwami bafise ibibazo mwami umenga nta nyishu bifise, mugabo ndazi mwami ko ari ucinzira hatari inzira mwami. Nimba waracinzira mu kiyaga gitukura mwami, nuko ushobora kubacira inzira hatari inzira mwami. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo, ibiriko birabananira muri no mwanya, ndavuze bigende neza mw'izina rya Yesu Kristo. Ino misozi y'ingwara ndavuze ikubite hasi mw'izina rya Yesu Kristo. Imisozi mwami y'ubukene ikubite hasi mw'izina rya Yesu Kristo. Imisozi yo kubura akazi ibaveko mw'izina rya Yesu Kristo. Imisozi
misozi y'urupfu ruko ruraza mu muryango ndayikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ndatuye nizera mwami yuko mwami ivyari bibagoye vyose bivuyeho mu izina rya Yesu Kristo, ko bidegemvya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Impwemu y'ubukene yari imbere yabo ndavuze kubitwe hasi, ndavuze tsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibibakikuje vyose biriko bivuga ko bidashoboka ndavuze bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo. Kwijambo ryawe baravuga mwami gudushobozwa nawe duha inkomezi. Ndagushimiye mwami kuko uno mugoroba washimye kubashoboza, washimye kubagenderera mwami. Ndasengeye no muntu mwami agwaye mu nda mwami, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ino ngwara igenda ubunyene, uno musozi w'ino ngwara ugenda ubunyene mu izina rya Yesu Kristo. Uno muntu afise ibivyimba mu nda mwami, ndavuze ivyo bivyimba bigende mu izina rya Yesu Kristo, bivyo bivyimba bigende mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye no muntu mwami afise mwami umusozi w'ubugumba mwami, ndasenze demente na nkisenga mwami ubwo bugumba bugende mu izina rya Yesu Kristo. Yakire mwami ukurondoka mu izina rya Yesu Kristo. Uno muntu arankurikirana mwami agwaye mwami ibivyimba ku maguru mwami, ndasenze ubunyene mwami akinkurikirana mwami yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uno musozi w'ingwara umuveko mu izina rya Yesu Kristo mwami. Ndasengeye n'umuntu arankurikirana mwami amazi igihe arondera akazi mwami atari karakabona, ndasenze gore uno munsi mwami uno musozi wo kutaronka akazi uri imbere yiwe mwami ndawucire kwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze mwami nizera mwami ko agiye kuronka akazi mu izina rya Yesu Kristo. Papa ndasengeye umuntu wese akarankurikirana wese mwami afise ikibazo ntashoboye kuvuga mwami, ndasenze mwami umugenderere mwami umwishure mwami ufise amadeni yishugwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze datameze kuri kurabagenderera mwami, urakoze kuba uri kurakiza mwami, urakoze mwami kuba uri kurabohora, urakoze mwami kuba uri kuracira inzira atari inzira, urakoze mwami kubihome vya Yeriko biriko birabomagurika mu izina rya Yesu Kristo. Bitari bishoboka ndagushimiye ko bishoboka kuko tubishobojwe nawe mwami. Nuhabwa icubaro mwami kubugendereye, nuhabwa icubaro kubukozeko, nuhabwa icubaro kubukijije, nuhabwa icubaro kubo mwami uhaye inyishu ahatari inyishu. Nuhabwa icubaro data mwiza. Ndagushimiye mwami kubagiriye neza, ndagushimiye mwami kubakijije, kubabohoye, ndagushimiye mwami kuntaye ngiye kumva mwami kuko uri Imana ikoze hakurikira intaye. Imizenzo ndabisenda vyizera. Amen, amen, amen. Ndizera yuko ano masengesho kuyana kandi gushikana ndi hano. Ndizera yuko ugiye kunyandikira inshingira nahe ivy'Imana ikira gukorera, ivy'Imana igukoreye, yuko umusozi waruri imbere yawe Imana yagukuyeho, yuko iyo Yeriko ari imbere yawe Imana yayigukuyeko, yuko iyo mifunda yari mu buzima bwawe Imana yicecekesheje. Murakoze rero naho butaha mu kindi kiganiro nkaya mango. Murakoze.